kubaha ikaze bamwanyi bacu bakunzi bahire mu dukurikirana muri impande zine z'isi. Ikaze muri amakuru aduye kubabwira amakuru avuga ku isi muri kano kanya. Muri aya makuru turaza kubabwira avugwa mu ntambara y'ikira huzi y'Uburusiya ndetse turababwira n'avugwa ku mugabane wa Amerika, turababwira n'avugwa ku Israel ndetse no muri Iran n'ahandi. Ikaze ni muri amakuru. Twongeye kubaha ikaze rero muri ano makuru tubibutsa kugira sabone canke kugira subscribe bakoresha ururimi rw'icongereza kugira ngo ntimuze munacikwa n'amakuru atojwe neza kandi yizewe n'ibiganiro bica kuri channel yacu. Kaze muri ano makuru. Amakuru yacu rero nkuko twabibabwiye tugiye kuyahera n'ubundi ku ntambara iri kwirahuza igihugu c'Urusiya n'igihugu ca Ukraine mu kwezi kugira kane neza intambara iri kwiraba Uburusiya bwatanguje muco Uburusiya bwatanguje bwishingo special operation yakaba ari intambara Uburusiya bwatanguje igihugu ca Ukraine, aho Uburusiya bwagiriza igihugu ca Ukraine ko igihugu ca Ukraine cyariko kirateza umutekano muke na cane abanyagihugu baba ku mugabane baba mu gihugu ca Ukraine ariko basanzwe bavuga ururimi rw'ikirusiya. Rero Uburusiya bukaba bwagiriza Ukraine ko iriko irabagira ko ihonyabwoko, rero ngo byabaye ngombwa ko Perezida Vladimir Putin agenda gutabara bano bantu yatanguje intambara muradutunga avuga ko agiye gutabara bano bantu. Rero maze intambara atangura atera igihugu cyose cya Ukraine, maze hazagugaruka rero muri kano gace ka Donbas region. Agace ka Donbas region rero biboneka ko Uburusiya ubu busa nuko bwafise mu ntoke zabwo, aho rero hamigwano ikomeye mu karere ka Severodonetsk ndetse na Luhansk. Ahari niho bakaba ariko harabera imigwano. Twababwiye ku munsi w'ejo ko igisirikare cy'Uburusiya cyasambuye ibiraro byose bishika muri kano karere, no kuvuga ko abasirikare ba Ukraine basanzwe ubu bari muri kano karere ka Donbas region ari bonyene bashobora kugwana n'ingabo z'Uburusiya zahasutswe ndetse zisanzwe ari na nyinshi cyane gose uganije n'abasirikare ba Ukraine basanzwe bari muri kano karere. Aho bivuga ko abasirikare ba Ukraine bari muri kano karere basigaye ngo bari hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 5, abari bakaba ari abasirikare bariho, mu gihe abasirikare b'Uburusiya bo bashika hafi 10,000 bari muri kano karere ka Donbas region. Akarere ka Donbas region rero kagizwe n'intara ya Mariupol ndetse n'intara ya Crimea na Luhansk na Republican Donetsk. Ubu rero izi ntara zina zikaba arizo zigize kano gace ka Donbas region. Agace ka Donbas region rero ubu aho intambara rero iri kwirabera ni mu gace ka Severodonetsk. Hari akabiriho imigwano ikomeye aho Uburusiya buriko burakotira bushaka gufata kino gice cyose ca Donbas region muri rusange. Rero ubu uno musi kandi Perezida Vladimir Zelensky hakaba yongeye gusaba ibihugu by'Uburayi ndetse na Amerika ko kwihutisha ibigwanisho ngo kubera abasirikare be bari muri kano gace bageramiwe, aho avuga ko ngo Uburusiya buriko burakora ihonyabwoko mu gihugu ca Ukraine ngo aho kuko abasivile bariko bapfira muri kano gace ari benshi na cyane ko ibiraro byasambuwe n'abashobora gutabarwa ngo bahungishwe badashoboka ko bahungishwa kubera atakiraro na kimwe gihari, ndetse n'imiryango itabara imbabare nka Croix Rouge na Médecins Sans Frontières ubu ikaba idashobora gushika muri kano karere. Ariko rero ibyo byo gutabara imbabare ndetse b'imiryango itabara imbabare Uburusiya bwamenyesheje ko buza kureka Croix Rouge canke Médecins Sans Frontières itabare abantu ariko ibajana mu gice kigenzurwa n'Uburusiya, itabajana mu gice kigenzurwa na Ukraine. Aho abo bonyene ngo nibemera ko bashobora kuvana abantu muri kano gace ariko bakabajana mu ikote mu bice bisanzwe bigenzurwa n'Uburusiya nk'intara ya Mariupol ubu itarimo intambara. Twarabwiye ko intara ya Mariupol ubuzima bwagarutse nyuma yaho habereye ingwano zikomeye cyane gose zimwe zabera muri Azovstal Steel Nuclear Power Plant. Ubu ibikorwa byo gusanura aka karere ka Mariupol byaratangwe ndetse n'abanyagihugu baramaze kuza, rero ubuzima buriko buraza. Rero Uburusiya bakaba bwamenyesheje ko niba Croix Rouge ishaka kuvana muri kano gace ka Severodonetsk ariko harabera imigwano abanyagihugu ko iyo bahungishiriza mu tundi duce ariko tugenzurwa n'Uburusiya ariko itabajana ahagenzurwa na Perezida Zelensky. Rero Uburusiya bakaba bwavuze ko butoshobora kuvyemera. Imigwano rero irakomeye muri kano karere aho bivuga ko ari nko mu muriro udashiraho ibi bombe z'ubwoko bwose bikomeye biguma bivugwa, ndetse uno musi abasirikare b'Uburusiya berekanye ko bafashe abandi basirikare b'abanya-Ukraine muri kano gace. Abasirikare batari bake bafashwe b'abanya-Ukraine ndetse bakabasaba n'abandi bose basigaye ko bomanika amaboko bagashira ibigwanisho hasi ngo kugira ngo bakingire amagara yabo. Twibutse ko Uburusiya bufise abasirikare benshi b'abanya-Ukraine bumaze gufata kuva intambara itanguye, nibura abasirikare baba hafi 5,000 bamaze kugirwa imbohe z'intambara. Bamwe bakaba bari ku butaka bakaba bakiri muri kano gace ka
Dombo Sirjo n'abandi nabo bakaba barajabukanwe barashikanwe mu Burusiya, abandi bakaba bafungiye muri Crimea ndetse no muri Donetsk Republic. Iyi nayo nyene akaba intara yikukiye kuri Ukraine isanzwe iyoboka Uburusiya, rero bamwe akaba ariho bafungiwe. Abasirikare bose rero nta ubuzi amaherezo yabo, kuko Uburusiya bumenyesha ko buzobacira urubanza, ariko rero nta ubuzi urubanza ubwo ariko bazobacira, ndetse karinunganunga nk'uko bamwe bashobora gucirwa urubanza rwo gupfa. Ibi navyo rero amakungu akaba yamaze kwiyamiriza ko Uburusiya butohirahira ngo bucire zino mfungwa z'intambara urubanza rwo gupfa. Turabandanya n'amakuru yacu tubabwira ibindi byabaraye bibaye uno munsi muri ino ntambara iriko irahuza igihugu c'Uburusiya n'igihugu ca Ukraine. Mu gihe rero intambara zikomeye cyane gose muri kano karere ka Donbas region zihuza Uburusiya na Ukraine, igihugu c'Uburusiya congeye kumenyesha kandi muri kino gitondo c'uno munsi ko caraye gisambuye ihandake yo musi y'ukuzimu mu karere ka Lviv, ngo ihandake yari mu kuzimu yari yashikiyemo ibigwanisho byinshi cyane gose byavuye muri Amerika. Ibigwanisho ngo byari amarokete ndetse ngo n'inkozi zisanzwe n'amaburende. Ibigwanisho bikaba byaturiwe byose iki kinogo rero kiba carasambuwe hakoresheje amamisire yitwa Kariba. Aya mamisire rero akaba ashobora kwinjira mu kuzimu gushika ku kilometero ngo hafi ku kilometero yinjiye mu kuzimu. Amamisire akaba yatewe n'ubwato bw'Uburusiya mu gitondo c'uno munsi buri mu kiyaga cirabura Black Sea, aho berekanye umuvugizi w'igisirikare c'Uburusiya Igor akaba nako umuvugizi w'ubushikiranganje w'ukwivunansi w'Uburusiya Igor akaba yerekanye video aho yerekana ukuntu ubwato bukomeye cyane rwose bw'igisirikare c'Uburusiya bwateye amamisire bugatera iyo handake ngo yari yashikiyemo ivyo bigwanisho i Lviv. Tukivuga rero ivyo bigwanisho vyaturiwe ngo vya Amerika vyari vyazaniwe igihugu ca Ukraine. Amerika rero yahise imenyesha ko igiye kongereza ubundi buryo bwo gufasha igihugu ca Ukraine. Twibutse ko Amerika yari ubwa mbere yari yatanze imiliyaride 40 z'amadolari y'abanyamerika kugira ngo ashigikire igihugu ca Ukraine. Ubu rero bikaba byabonetse ko biboneka ko aya mahera yoba yaraheze, na cyane cyane ko iyi ntambara ikostinga itwara amahera menshi cyane gose. Twabwiye ko iyi ntambara ku mpande zose ku munsi nibura itwara imiliyoni 100 z'amadolari y'abanyamerika, no kuvuga ko miliyaridi 40 zonyene zari gukora nyene mu misi itarenze 40, ndetse bikaba rero kubera n'ibigwanisho bimwe Uburusiya bwagiye burabiturira bakaba bitakoze nk'uko bari bavyiteze. Rero Perezida wa Amerika akaba yemeye ubundi miliyaridi w'amadolari y'abanyamerika agiye gufasha mu bigwanisho, aho yavuze ko aya mahera agiye kurekurwa ubunyene vuba na bwango byihuta. Bikaba vyamenyeshejwe n'umukuru w'igisirikare General Leand Austin akaba ari bamenyesheje ashikiriza ivyo Perezida Biden yari yemeje ko bagiye gutanga ubundi miliyaridi w'amadolari y'abanyamerika kugira ngo bashishikare gushikira mu banya-Ukraine n'igihugu ca Ukraine ndetse n'ingabo za Ukraine kugira ngo zibandanye zivuna umwasi. Avuga ko ngo baremeza ko bitoroshe cyane gose ngo intambara iriko irahuza igihugu c'Uburusiya n'igihugu ca Ukraine, ngo rero bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo bashikire Ukraine kurwanira igihugu cayo ngo ndetse ikingire demokarasi muri rusange. Ubu rero Amerika ikaba yongeye kwemera undi miliyaridi, ariko rero umuliyaridi w'amadolari y'Amerika uravye n'uburyo intambara itwara aya rero nayo sukuvuga ko hari amahera menshi cyane gose ubwanije n'ibyo Zelensky asaba. Zelensky bakabasaba ko bumuha ubwirinzi bw'ikirere ndetse bakamuha n'ibigwanisho bikomeye nk'amamisire akomeye cyane gose kurusha bamaze kumangura, cyane cyane ko avuga ko President Zelensky ahanganye n'igihugu gifise ibigwanisho modern weapons, ibigwanisho bigezweho. Ngo rero nawe wasaba ko igihugu ca Ukraine cyo habwa ibigwanisho bigezweho. Aya mahera rero Amerika yatanze ikaba yavuze ko aya mahera igice kimwe hari yo kugura ibigwanisho, ayandi nayo ari yo kujana ari yo kugura imiti y'abasirikare, ndetse ayandi nayo akaba ari yo kwigisha abandi basirikare ba Ukraine bakaja kwigishwa ibigwanisho b'Abanyamerika bazohabwa muri aya mahera nyene bahawe umuliyaridi w'amadolari y'Abanyamerika. Zelensky akaba yasavye ko n'ibindi bihugu byose bisanzwe bifasha na Ukraine muri intambara ko byo kwihutisha ivy'imfashanyo z'ibigwanisho kugira ngo
abandanye ahangana n'Uburusiya na cane cane ko ngo Uburusiya ubu buriko butera bwegereza cane gose n'ibindi bice butari bwafasha biboneka ko rero Uburusiya ngo budashobora atawizera ko Uburusiya buzohagarikira intambara muri kano gace ka Donbas region ngo ahubwo Uburusiya bushobora kubandanya bugatera n'izindi ntara twibutse ko ku munsi w'ejo Uburusiya bwateye amabomba amwe muri Kharkiv ndetse no mu kare no mu burengero kandi bwa Ukraine rero Uburusiya buzo buratera mu zindi ntara ariko rero zino ntara zindi Uburusiya butera buvuga ko abari arahashika ibigwanisho Uburusiya buriko burasambura ko budatera ahari imihana y'abanyagihugu ariko rero Zelensky akaba yemeza ko Uburusiya buriko buratera imihana y'abanyagihugu ahubwo atari ahari ibigwanisho nk'uko Uburusiya bandanya bumenyesha intambara rero irakomeye muri kano karere turabandanya n'amakuru tukivuga nyene amakuru yo muri kano karere ka Ukraine Amerika imenyesha ko igiye kuvugana n'Uburayi kugira ngo bakore ibishoboka byose kugira ngo ingano zisanzwe ziri mu matonorero ya Ukraine zishika hafi amatoni miliyoni 25 ngo zivanweyo zishogwe biciye ku nzira yumvikanywe ko n'Uburayi ndetse n'Uburusiya muri rusange ko Uburusiya buza bwaremeye ko hamwe Ukraine yokwemera gushora zino ngano ko Uburusiya buzokwemera amato ya gisivile agashobora gukura zino ngano agaca mu kiyaga mu kivuko ca Mariupol ndetse agaca no mu kiyaga cirabura rero Amerika yavuze ngo kugira ngo ikingire ibandanya igiduga ry'ibiciro ku isi na cane cane mu Burayi ibiciro vy'ifungwa vyaduze cane ndetse no muri Amerika ko ngo bagiye kumvikana rero ko ukuntu zino ngano zotangura zikava mwayo ku nzira ya diplomasi yumvikanwe ko n'Uburusiya ndetse yumvikanwe ko n'Uburayi maze ngo ibifungurwa bikareka kubandanya biduza ibeyi ku isi kandi ingano zo muri Ukraine zihari zishobora no gupfira ubusa mu bubiko mu gihe zitoshoka muri kino gihe Tukivuganye rero amakuru yo muri Amerika Perezida Joe Biden agiye kugira urugendo rundi muri Aziya aho yamenyesheje ko urugendo agiye kugira azorugira mu bihugu hafi yese bishoboka ko ashobora kugendera muri Palestine ndetse agendera no muri Israel rero imbere yuko atangaza n'urugendo basavye umunyamabanga mukuru wa Amerika yasavye ko igihugu ca Israel cobanza kigahagarika ibikorwa byose igihugu kirakora mu karere ka Palestine ndetse na Gaza kugira ngo ntibitere icuka kibi mu gihe umutegetsi bariko ragendera bino bihugu acana cyane ko imigenderanire ya bino bihugu bitasanzwe ifashe neza kandi ibiye hari byo ngo Perezida Biden ashobora kuba azobagiye mu kugira ngo yumvikanishe arabe ko hoba ukumvikana ko bano bategetsi bakagira imipaka bahurije ko kugira ngo hirindwe kwama hari imvururu muri kano gace ka Gaza ndetse n'agace ka Palestina ariko rebi ntabuze ko bishobora kuko bano bantu igihe cyose nubwo agahwenge kahora kaba nako nk'igihe cy'ukwezi kumwe gusa ihandi injyane zigasubira kuba rero Perezida Biden muri iyi minsi muri iyi ndwiza hashobora kuzogendera muri kano karere ntibiramenyeshwa neza umunsi azohagurukira ko ariko bimaze kumenyeshwa ko muri kano karere azohagendera mu ndwiza turabandanya n'ano makuru yacu Tuve muri Amerika rero dusimbire hakujya muri Iran igihugu ca Iran rero kikaba carazimije amakamera yose ya Watchdog ni wa mugwi mpuzamakungu usanzwe ugenzura ivy'ama nuclear weapons ivy'inkoho za nucleaire igihugu rero ca Ukraine igihugu nako ca Iran muri adutunga kikaba cagizwa ko kiriko kiragwiza uranium kugira ngo gishobore gukora amabombe ya nucleaire ni mu gihe rero mu ndwi heze iki gihugu cagirijwe n'umugwi wa Watchdog ko cari gifise ayandi masite anyegeje kiterekanye n'umugwi wa Watchdog ndetse iyi raporo ikaba yatanzwe mu nama ya bose mu nama mpuzamakungu ya Nations Unies ibi rero ikaba arivyo vyashabuje igihugu ca Iran aho igihugu ca Iran cavuze ko uwo mugwi uhengamiye kuri Amerika na cane cane ngo hugizwe n'abanyamerika benshi ikaba Iran yahisemo guca izimya amakamera yose yo mugwi wa Watchdog isanzwe agenzura aho Iran isanzwe ikorera ibigwanisho ndetse ngo akaba Iran iriko iritegura mu kwezi kuza gutangura kugerageza ibigwanisho amamisire ngo yambuka imipaka aya misire rero ariko abandi rero bavuga sesanguzo bavuga ko Iran yoba ishaka gutangura kugerageza amabombe ya nucleaire ikaba rero ngo kubera zimije amakamera yose ya Watchdog ngo bigoye kumenya neza aho Iran yoba iriko irakorera amabombe nucleaire ariko rero ngo batasi babanya Amerika ndetse n'abanya
n'abanya Israel ngo bamaze kumenyesha ko hari umugambi wa hafi cyane gose wuko wuko Iran ishobora gukora ibigwanisho by'ubumara. Ibi navyo rero igihugu ca Israel kikaba camenyeshe ko igihe cyose comenya aho Iran igomba gukorera bino bigwanisho by'ubumara ko izohita ihaturira. Ibi navyo rero Iran ikaba yamenyesheje ko hamwe Israel yohirahira ikarengana umurongo utukura igatera ni rocket imwe ku butaka bwa Iran ko Iran izohita itera igihugu ca Israel. Tubibutse ko igihugu ca Israel gitewe, Amerika ifise inshingano zo guhita itabara, ntawuzi yo intambara nayo uko yogenda. Ubu rero biraboneka ko impuha z'intambara ku isi rwose zishushe cyane rwose, na cyane cyane mu gihe igihugu c'Uburusiya n'igihugu ca Ukraine biri mu ntambara, ndetse hakaba hari n'impuha zindi zivuga ko igihugu c'Ubushinwa naco gishobora kuja mu ntambara na Taiwan, ndetse hakaba hari n'izindi mpuha zivuga ko igihugu ca Korea ya ruguru na Korea y'epfo nabo bashobora kongera gutanamo. Ivyo byose niyo nibihuha biriko biravugwa hirya no hino. Ni mu makuru yacu, hanyuma mwakoze rero abakurikiranye n'amakuru. Tubibutse ko mu karere ka Donbas region n'ubu intambara zikomeye cyane gose. Uburusiya bwamenyesheje kandi ko bwaturiye ibindi bigwanisho by'Abanyamerika byari byazanywe mu gihugu ca Ukraine, ndetse bikaba byari mu mahanda yo mu kuzimu, aho rero Uburusiya bwakoresheje amamisire ya Kariba, amamisire akomeye cyane gose yinjira no mu kuzimu, akaba ngo yatuye ibintu bigwanisho. Amerika rikaba isimenyesha ko yongereje uwundi muri yaridi w'amadolari y'Abanyamerika yo gufasha igihugu ca Ukraine, na cyane cyane ko Perezida Zelensky aguma asemerera buri munsi ko asaba ko bumuha ibindi bigwanisho bikomeye cyane gose kugira ngo abandanye kwivuna Uburusiya. Mu Burusiya rero hoho babona ko intambara nkaho bayitsinze, kubera ubu basa nuko ivy'intambara bakivyitayeho cyane gose, ndetse abasirikare b'Uburusiya ubundi mugwi wa kabiri bamaze kuva muri Ukraine bataha mu Burusiya bagombana n'abandi, aho biboneka ko Uburusiya amaze kwizera intsinzi ya kano gace ka Donbas region. Tubitse ko agace ka Donbas region ubu 99 kagenzurwa n'igisirikare cy'Uburusiya, cyane ko igisirikare cy'Uburusiya caci ibiraro byose atawushobora kuza gutabara abasirikare ba Ukraine bari muri kano gace ka Donbas region. Mwakoze rero, Imana shikare kuba shikira. Tubitse kugira sabone cyangwa kugira subscribe bakoresha ururimi rw'icyongereza ndetse no gusharinga. Imana shikare kubana naho makuru yacu hari.